yuda ntutugurisha mugabo oya yuda ntabwo ari umuntu mubi we kandi yagurishije umwana w'Imana hafi ni ibiganiro bitagenze fresh gusa nyene ariko n'umwana mwiza nawe uri umwana mwiza ntutwubita we navyibona ndabibona gute urashaka kuvyibwira umuntu umuganiriye n'umunota umwe urashaka kumenya ati n'umuntu vraiment ibintu biragenda neza canke ntibigenda neza kubera bavuga mu kirundi ngo biza kubwagura imisega uyibona ikizezuye ntabyo tahura abana bo mu gisagara birabagora wabye sido mu gisagara ndabamukije abakunzi ba Magic murakomeye twe tumeze neza kuri mikomeye kumwe na keke gateka nshinga rero kuri open mic cyanzanye akora muri sifise umutumire mfite umuntu tugomba tuyage umuntu wanyu muramuzi muririmbyi ngo ni Yuda Goliath good fresh urakomeye ameze neza nawe urameze neza yego naje ndakomeye Yuda ntutugurisha mugabo oya Yuda ntabwo ari umuntu mubi we kandi yagurishije umwana w'Imana hafi ni ibiganiro bitagenze fresh gusa nyene ariko n'umwana mwiza nawe uri umwana mwiza ntutwubita we navyibona ndabibona gute urashaka kuvyibwira umuntu umuganiriye n'umunota umwe urashaka kumenya ati n'umuntu vraiment ibintu biragenda neza canke ntibigenda neza kubera bavuga mu kirundi ngo biza kubwagura imisega uyibona ikizezuye ntabyo tahura abana bo mu gisagara birabagora wabye sido mu gisagara uwo mugani uriho cyangwa n'uwo wifonze none wumva muramaze kuvuga deja wabayeho mbagije ko ari wawuzanye ko ari wowe ufite imigani yawe nyine nkunze kumva mu ndirimbo ni myinshi hari nibaze ko ari iby'ubushize ubwo nyene kwagukaya navyo turavyemerewe no uwo mugani urahari peut-être ko nkunda gukoresha imigani batamenyereye ariko irahari ariko hariho niyo nifondera mugabo uyu wari usanzwe uhari bisigura yuko ikintu uza kubona kiza kugenda neza mu mwanya uza kuza canke muri kazoza ukibona hakiri kare kuko umuntu iyo dufate warugiye kumusaba nka service ugaca usanga ni bivanye n'ingene yakuramukije bivanye n'ingene yakuvugishije adashaka atari ko wari umumenyereye ucubona ati na service nje kumusaba vraiment nta kiza kuvamo shake ndayiyoze iyo rero niyo meaning y'uwo mugani okay noneho nameze nawe meze neza naho mu ndirimbo usanga ameze agororotse akazi muga ubuhoho akantu ngoma ndamubaze yari romantique ndabe sikendi romantique cyane ndarenze sana LB face kuri ndaberuka kuyisohorera video kwe kubihitamwo monna n'umukobwa mwiza monna arazi kwactinga n'umu actrice monna n'umuririmvyikazi w'umurundi aririmba neza naramusavye service hamara binkorera araza muri clip nico gituma n'utuyimanje twaje tumeze fresh toy dusa neza cyane muri ko murakorana ariko aractinga n'abandi mwahora mukorana Jean uri kuraba ngene monna so mu queen video ariko hajyanya abikora neza wabonye gute Jean ngene mwakoranye warabishimye ubona izindi ndirimbo yose ikora ta n'izindi yozikora biravana na choice yiwe nanje rega ashobora kuba yari kunyankira canke akavyemera yari choice yiwe ariko je nabimusavye arabinyemerera urumva urinze ubona yayishoboye muri hirya no mu bindi boyo bishobora mu ma commentaire ngo biface na monna ngo muratesa umugira gakupi none wowe ubibona gute none sawa yakuri wewe umugira gakupi ngo kuba karenze rero ndamudrage tubihereremo tubibanda oya si jewe ni ndabiri comment iz'abantu oya ni ivyo twarimo nyene karakazi uko nyene nibaza yuko ivyo sivyo byari bitujanye ariko essentiel nuko akazi twakoze kagenze fresh kagenze ariko nyene comment z'abantu bose urumva zirarekuwe utegerezwa voilà dusubire hasi biface watanguye kugaragaza impano yawe ryari natanguye kuyigaragaza kera uretse yuko itashitse imenya abantu bose je natanguye ndirimbira mu mabiti y'abandi niga muri inférieur habaye nk'ama picnic ku ishure hariho utu evenement bateguye nkaririmbira mu mabiti yabama muri 2010 niho natangura kuri coding indirimbo ya mbere
ukiri wowe muhira muri famille wanyu hoba hari abantu genre nko muri famille yarazi kuririmba afite iyo mpano genre ko tubona kubona mengo ni ibintu byo muri famille gasanga ni ibintu bikurikirana by'umuryango wowe warabyadukanye cyangwa abandi nk'aba oncle bari babifise bo abo tuvukana bamwe bararirimba mu ma eglise na mère wanje yararirimba muri eglise ariko ubu ntakiririmba kubera nyene yakuze ariko jewe sinaririmba muri eglise mugabo nari mfise ntuze nyene gukunda imiziki nkaza ndasubiramo imiziki y'abandi nabijya byo guca amanota mu ishure je nari ntesa byatari ku ishure nawe niga ko nari ndi umusitare gose ibintu birenze hageze ko ndirimba abanyeshure bose baraza ku madirisha ndiko ndaririmba ibiririmbo ntazi nkasubiramo ikiganda n'ikibembe byose nkajaniranya nyene mugabo ngiye kubibona ubu ko biba bifise iyo byavuye tu Okay, ngo sivyo yadukanye byaje kuva kera ukingaho nyine kuri eglise narakubonye usohoka muri life center un certain dimanche gusenga muri life center abakozi baho b'Imana baho muri bibona nabi ko mu Kristo wabo aririmba nyine kujyana eske no bankora imiziki irimwo ibyaha imiziki ndirimba irimwo ibyaha no nta cyakirimo gusa turakunze mu ma eglise na urabizi nimba usanzwe ari usenga tukunze kwibona ugasanga baguhagaritse cyangwa bo ingene bimeze jewe sinsenga umuntu je nsenga Imana hama kandi nabajya basenga Imana rero nimba dusenga Imana imwe umwe wese arafise kwemera kwiwe nimba ndinze nje hajya nuko mba nzi ko ntiremye nta muntu numwe ducungana hama kandi kubijanye n'indirimbo ndirimba burya indirimbo ndirimba zirimo message zikomeye nayo ni gospel muzindi kubera ko je ndirimbira abana b'Imana hari umwana wa shetani arimo kwanza na shetani n'uw'Imana kuko twese ni du control sivyo bisigura yuko jewe izo ndirimba zose mba ndiko swat ndaremesha abana b'Imana ndabigisha mwo kimwe nkabaryohera mu bindi bintu urumva muri uwo mwanya nta kibi kirimo essentiel nuko umenya gusa kutirema je rero iyo ngiye gusenga nta muntu mba ngiye gusenga kandi ntawe nsaba uruhusha ngenda numva ko mfise umuhamagaro wo gusenga yes abariko rasenga kandi nta nica kiba kirimo this face mu tumenyereye kuko disingana ku ma challenge yo ngaha dushaka je usigurire n'abakunzi ba Magic importance ibihari yo gufata ukaja nko muri studio ukandika indirimbo genre witapa wowe wiyemera cyangwa udisinga uwundi mu ni ya importance ni ke kintu bizana kuri muziki wawe no kuri muziki y'abandi bantu cyangwa muri hip hop nibaza ko mu muziki cyane wa rap amateka yawo arazwi kera hari ibintu tutazi twebwe hari ibintu bita ibicuba nkaho uri umunyagisagara byo kugora kumenya ese umunyagisagara numviriza ndacavuga haba hariho ibintu by'amazina y'ubuhizi amazina yo kwivuga amazina y'uruhigi urumva rero kenshi yabungere bagiye kuragira inka haba harimo imigwi ugasanga hariho umugwi umwe wabungere n'undi mugwi umwe wabungere hakaba hari agasozi kari kw'ivyatsi bitoshe urumva hariho ibintu rero bita imikomo nimba warize histoire nimba ari mu 9 nimba ari mu 10 sivyo hariho ibintu bita imikomo ariko ukuntu babanza batora nk'umwe azi gutukana kurusha abandi agaca mushira hajya hakaza n'ubundi bagaca batukana uwutsinda uwundi nibo bace baja kurisha ngaho bace batwara inka muri ako kantu rero umuziki wa rap hariya muri Amerika wabaye bube develope ku bintu by'amazina ariko byatanguriye muri Afrika ugerageje kuraba rero ibintu byo kwivuga amazina kwiyemera nk'abantu bitaba intore iyo zivuye kugwana zarihaya zikavuga yuko zatwaye nk'ibintu canke zisha abantu bangana ukunuku voilà rero niyo rap yabaye develope rero hajya iyo je ndiko ndavuga ibintu nk'ivyo mba ndiko ndemeza 100% ko mfise confidence muri rap ko atamuntu numwe yazanduta je no mu mutima wanje mbazi ati wewe wonduta ariko wabunduta ariko nka muri jewe nkabihakana nkavuga ati oya uyu ntashobora kunsumba kameme rero birarekuwe mu mateka ya hip hop kwisi yose ivyo birazwi
yuko utegerezwa kugira kwerekana confiance muri ntuze mu kazi ukora uretse no muri rap muri journalisme wumva hariho umuntu yoza kugira ngo naka ngo akora neza kukurusha ugaca uvyemeza ngo yegarandusha aho ntuba ufise confiance n'akazi kawe icyo ukora uvuga ati yega akora neza ariko ntandusha voilà. Okay. Bifex aho ikindi kibazo en fait jewe nivugiye natanguye gukunda hip hop numvize n'indirimbo za hip hop kuri wewe niko numvize indirimbo zo wawe shaka ndakubaza uri ubunya uri kurakora kandi uri gukora neza ukora ibintu bishoboka byose kumunga umuziki wo mu Burundi shaka ndakubaze ku kintu uri kurakora ufasha nk'abandi bana n'abaheba pepiniere uri kwitegura gute kwerejo urashaka gusaza ukabiheba uri kufasha gute uri kutegura abandi bantu abahe kubikora gute uretse n'ibyo gusaza ndashobora no kubiheba ntarasaza byose birabaho gusa je ndafise abapeti banje ngaha natanguje hari indirimbo yitwa ibibazo nafasha abaraperi bashika nko kuri 5 ku mwaka nzokwama nkora ntuze ya collabo yacu n'abo bana ni crew ntabwo ari team ntabwo ari label ariko ni juste kuba supportinga ku byo nshoboye nta budget mfise nta bintu mfise no bafasha nta maklipe ndi bubakorere ariko kubera ko nzi neza ko abanyagihugu bakurikirana ibikorwa byanje ndumva no basangiza n'izo talent zabo baraperi indirimbo yitwa ibibazo barayumvise ivyumviro byabo ingene barapa neza ingene bandika neza urumva igisigaye rero ni ikurikira bazoyibona unzokongeramo nk'abandi babiri nibaza yuko icyo nicyo gikorwa natanguje kubera karizo kimeneke yagahambije je nkora ibyo nshoboye je ntashoboye nkavyihoza yes nubuze ntako icyo ashoboye icyo dashoboye katipoza uretse n'icyo ndamaze kuri hari abantu benshi nibaza mumaze kumenya biciye mu kuri support yanje kugira nk'umwana ari ahantu keko pa mugatabona yaja akeneye nk'ubufasha bwawe iwo bumuha gute umuntu atabona yaja bonje opana kubone ahantu basi urumva arakunda hip hop afite impano yo kuririmba ngabo hari ibintu usanga atazi byo kuri terrain akavuga ati Bifex no umuntu nkagute akandi ugasanga arawukurikirana yo kuronka gute jewe ukuntu ndabibona kundonka iki gisagara ni gito wangu Bujumbura ni hato sana nyene nibaza ko ni ibintu bisanzwe kugira ngo mbone utarandonka naho ntube wigeze ntiwaba warigeze ndondera ari byo nshoboye rero ndabikora ibyo nashoboye nabyo nkavyiyoza nabikubwiye ngoroshe kuronka amoke utamurondeye we niwandose none gusangoye oyes cyane ntumbeshere vraiment yangoye ari indirimbo wasohoye avant yuko usohora ijya video ndabe bayita haya kuhusu afite haya kuhusu ikintu natahuyemwo niyo titre gusa nayo nyene narayibajije kwa igiswahili ni cyinshi afite gitawe shaka umbwire ibintu le contenu y'indirimbo kwa icyo kibazo cyenda gifite jenye contenu y'indirimbo ndavugamo abantu bicarira abandi wowe ukicara ujeje ibintu vya keke wa muri kuravuga ngo keke ngo vraiment ngo wapi kweri ngo nukuri ntigera yimakiye ari neglige keke vraiment nukuri kw'Imana ararengeje ndabiri ingene yambara nabi vraiment keke ndabiri ingene urumva ingene ibintu nk'ivyo keke urazi uko muhiraho nyene arara hasi arara ku kirago keke urazi ko ameze uko voilà hajya nariko ndavuga abantu rero babura ivyo bakora bambe baheba ibintu byabo bakaja kwicara ku vy'abandi rero hajya mbariko ndavuga haya kuhusu wewe ibita kurabura hasi wowe ivy'iwawe kurikirana ivy'iwawe by'ubundi uvyihoze sasa rero muri irya ndirimbo nariko ndavuga abo bantu yuko umunsi wataye umwanya ku bintu by'ubundi muntu uzokwirutira ivy'iwawe byacerewe hama nanje nongera mvuga nti kubisanzwe jewe ingingo nafashe niyo gusipoza ko ntabumva kubera ko n'umuntu atumva ntumukangisha induru nsipoza ko ntababona ndabarabisha amaso nkibandaniriza ivyanje kuko nibikunda yuko satisfeza abantu bose urabizi ko n'umuntu ashaka kukwanka atakintu na kimwe murapfa urabizi ko umuntu ashaka kukwaduka akakuvuga nabi atamurahurira akana create inkuru sasa rero haya kuhusu navuga ati ivyo ntibikuraba wewe powesha nyene winumire nyene urumva ubirabisha amaso kubera ntacu uzohindura nta droit ufise yo guhindura isi yes
mwavyumvise wantumye ngo ndamubarize le content niba twavyumvise hadusiye kumvise iraryoshe beat made fresh mugo gasanga ikintu ntiyacumvise amajambo kumbe ntiyatawe urarasiguye betwe mwavyumvise kandi naho wacerewe kuyimenya ushaka kutugirira akantu kuri nda kari romantique nyene usanga dushaka kumviriza nta kibazo ni ijambo rimwe nkunda umukobwa mwiza kandi tuvyumva kumwe ntigera maramazi twahisemo kuba umwe kugira tuba ku rugo rwiza tunapendana sana tena tunalewana sana kandi tubishimira Imana yaduje tukabana ninaco gituma bintera kwishima muzana abanyondabe come on babe inatamuke ndabe come on babe meni nabize nkanje eyo bana fise nkuyuwa nta numwe vuga mukuri kw'Imana ndafise nka keke nta sivyo bon monna yarikize neza go respect kuri monna yakize fresh yariko kandi kuri kuri video respect kandi kuri elar kubera barakoraborana cyane respect kandi ku bakozi na audio yitwa The Major akorera i Kigali muri studio yitwa Symphony Records urumva ko bakoze ibintu byiza cyane guhera kuri audio image monna uko actinga bien merci kandi kuri na jewe sasa mbe nivyo urashobora kwishimira ibintu biragira mugenzi wawe ati birakomeye cyane birakomeye no kwintu batabunje munayingana kinamubwira zo munatarabona iyo video ni video isa neza ikozwe neza munatarayibona aje kwiraba kuri channel yiwe ego yatesa vraiment anturi kurahomba wonyine uri kurihombera kuba utariko urayiraba biface ndakushimiye sinanje ndagushimiye kandi naje ndishimiye vraiment dushimira kandi batwakiriye nga nyani Coffee Planet imbere ya Econet Leo urutuga gato tuhabona ma pizza ma ice cream nyine hasa neza haratesana murahabona muje kandi no kuri channel ya Bface murabiyo ndirimbo mukande aka abone canke subscribe mutibagira kandi na channel yacu Magic aho nyene mukande mlikinge sharing surtout mu comment mu comment mutubwire ibyo mukunda ibyo mushaka duhindure murazi ko dukorera kandi shaka kubanezera ciao ciao je vous aime mu kindi kiganiro